c'isi barondera itike yo kuja mu gikombe c'isi ari ukabona rero yuko byari bimeze gute. Lithuania bariko bakina na Finland ibitsindo biri ku bindi nivyo batsindanye, ariko kandi Pologne baza kuba batsinda igihugu ca Malta ibitsindo bibiri ku busa. Igihugu ca Bosnia Herzegovina nabo batsinda bibiri kuri kimwe igihugu ca Chypre. Romania basanze igihugu ca Saint Malin ari wabo bagitsinda ibitsindo bigera kuri 5 kuri kimwe. Albania batsinda Andorra 3 ku busa. Angleterre batsinda Lithuania ibitsindo 3 ku busa. Nuko byari byifashe n'inkino z'amajonjora. Even niba bivuze ati hano mu eliminatoire ya mondial kuri iriya migabane y'Uburayi usanga by'ukuri ibihugu bikomakome bihura n'ibihugu birayabaye vyoroshe. Urumva nk'ubu nkizi za England niko zavuyemwo kera muri Ligue des Nations zace ziba ziratangwa muga nka ziriya zikiri muri Ligue des Nations zijya ziracapa zizoba zirakina hanyuma. Raba nka England uheruka yatsinze bingasi bitatu nyene cage na kale wiskedi Gutsinda. Ubu batsinze Latvia ni Lithuania niyo Latvia nyene urumva izo za Lithuania n'igitsindo ca Franziza cyane gose ya Rhys James cya igitsindo ca mbere ahubwo. Hanyuma gusa ni intango nziza cyane kuri Thomas Tuchel ariko akinisha ino equipe ya Angleterre nk'umuntu by'ukuri kiki yamaze kuba yaramenyereye groupe zitandukanye zibarizwa mu migwi ikomeye akuramwe abakinyi benshi yari mu Bwongereza. Nahantu yabaye nahantu rero iciza c'abongereza nuko bagira batunga abakinyi babo presque bose muri riya championnat kuba re yabaye mumenyereza wa Chelsea hanyuma akaba yahura n'imigwi nk'izo za City akuramwe abakinyi benshi za Arsenal za Liverpool za gushika muri za Tottenham aho yakura kapitena Fisubu urumva n'umuntu yorohewe kubera ko iriya championnat yarasanzwe ayizi yayibayemwo, ariko nibaza Alonso ko ari naco bamushihitiyemo nibaza ko ari naco bamuhitiyemo kuri umumenyereza mwiza mugabo ashobora kuba afise vyinshi azi kuri football y'abongereza nk'umuntu yahabaye. Abongereza ni bakunda gutunga abamenyereza benshi bava hanze yabo muri kahise usanga ari baki n'umwe aheruka kwibataba Imana n'uwitwa Capello, mugabo nabo abamenyereza babo ntabwo babaye successful cyane kuri equipe nationale yabo. Iyi ni equipe iheruka igikombe tournoi international bayiheruka muri gikombe bari bakiriye mu 66 hagikina bariya batama bariya yitwa Ndoriya uriya mutama Gary Lineker urumva ni imyaka myinshi bataragikorako bamana groupe nziza ishobora kugira iciko ishikako iyobewe n'aba ba Harry Kane harimo abakinyi benshi urabona ba Pickford ba Jude Bellingham muga harimo bake nabo batanguye gukura batanguye gukura bitera amakenga byo kuvuga ngo bari bakwiye kugenda ari ico bakoze. Nibaza nka Kane après mondial 2026 ntaco bazoswa kumubaza bazotangwa kuronderera muri abo ba Oli Watkins ivyo navyo bari yesheke kugira umukinyi mwiza yakuye ubuhigo bw'abakinyi bose abo ba Wayne Rooney deja mufise generation za yaragiye ubusoko nyene burya Alonso kuba waratunze generation ya ba Rooney guhera inyuma hariyo ba John Terry ba Rio Ferdinand ba Ashley Cole ba Gary Neville kuza hagati bisitanya byaba Paul Scholes abo bantuzenya ba Steven Gerrard ba Lampard atake ya Baruni ikagenda uko hagakurikiriye generation iyi inziza yakinye za finale zibiri za Euro na demi finale y'igikombe c'isi nayo kayireka kagenda ba Harry Kane urumva ni imyaka ibiri kiragenda Kai Walker ntiyamaze gukukuru urumva nico kibatari kintu ciza ariko ari harya yarakiye aracarimwo arimwo mugabo urumva nawe tumuharo mu badasigaje igihe kinini umva ivyanyuma nawe yoteba cyane byo kubafasha nijya mondial igiye kuza iyi nyone bariko baragira urumva bagira chance urabona nk'ubu abantu nka Rashford baswe kugira confiance baraza muri groupe Imana bagira n'abasubirizi beza bimwe namye ndakubwira tubura mu Burundi byuko ari abantu baza bakadodora ibaze nk'umuntu yitwa Rooney bambe Harry Kane
muri ero yiheruka twarabibonye yari titilere mugabo ukavuga uti none byukuri ngaha Watkins agiye kwicara biriya vya Ivan Toney byose byari bikinye vyiza cyo gutangaza izi match ntiyabatwara inde Watkins ngaho ntiyarari ivyo ni bisanzwe muga nkajya Watkins ameze neza muri Aston Villa kina neza usanga nyene ari kesyo ya selection kuri Thomas Tuchel abakinyi benshi arabazi aranabakurikirana ahubwo je nabonye yuko kuri selection yiwe kubakinya ariko arakinisha hariho ukumenga kwiwi wavuga ati abakinyi ndabazi ndazi ico bashobora kumpa ubwo munsi hari umuntu ushaka gutangaza Alonso akavuga ati mbega Kyle Walker kumugarukana bimeze gute mbega Jordan Anderson kumuzana muri selection yarakinye yes vestiaire n'ikindi kintu urumva rero bamwe barabatangaza kuko bati nka Oli Watkins si hari urumva hari abakinyi bamwe ukabona ati abakinyi ko turabona ariko we hari abakinyi afisa avuga ati abajewe niwe kubona nk'ubu urabe nka liste yiwiwe urabe muri defense centrale Ezri Konsa na Marge ni gake tukunda kubona abari nani ya Ezri Konsa na Marge Gehi wewe amazigihe yaje abamba amaze guconfirm iyi nawe n'umujene akiri muto iyi ni defense centrale akagira na partnership na Gehi ukanya munini iyi defense centrale urumva nk'ubu asanzwe afise umuntu yari ari pangapangua muri defense yabo John Stones equipe yiwe iragwaye nawe nyamazigiye kinini agwaye urumva hakaba Magwaya vraiment babahungu taga imigwi barimwo baramurusha urumva hari kintu baba murusha harakantu umva yahinduye iyi nitware bwaye muri defense arafise ukuntu agenda yentegra raba kugeraho azana nka kapeti nka kariya ka Lewis Kelly agatangura mugabo rero buriya abaza ahantu yabaye uko hameze na ahantu bagira media Alonso zivuga cyane iyo ushitse ukagomba gusambura ibintu hasampurusa birakugora urabona nk'ubu iyi ni groupe yakinishije ejo hari amarotation menshi yakoze kuko nk'ubu heruka Lewis Kelly ntiye yatanguye Reece James nibaza ko atatanguye nawe hari yatanguye Walker aba basangiye umwanya urumva ni groupe nziza cyane ndabira ari amazina uve ku munyegori Gehi Konsa Bellingham Rashford Declan Rice uriya ni Eze uwahe muri Crystal Palace Michael nako uriya wo hirya yicaye oya uriya ni Lewis Kelly hasi ni Declan Rice kapitene Notze Kane James Reece James Jarrod Bowen hamwe na Lewis Kelly urumva ni groupe nziza urumva yuko ari nko mwigori muri ba nimero 2 hari uriya yatwaye igikombe na Aston Villa na Newcastle ejo bundi Nick Pope no munyegori wabo uyu no ntanyegayezwe uyu Jordan Pickford uyu arabafasha cyane ntanyegayezwe uyu urumva babagehi haba hariho Magwaya bakiri nyuma urabe Yves urabona ujya nimero 16 Morgan Rogers wo muri Aston Villa mukinyi mwiza kubona ashora kuba amudumbukizamo ntitwamubona uyu cyane ariko no mukinyi mwiza donc arikagira groupe iri homogene afatiye kuri performance nziza urabona nk'ubu Alonso performance iri actuelle atari vya bintu byo kuvuga ngo apana amazina apana kuvuga yuko urabona nk'uyu unye Morgan Rogers nk'uko kigagora yariko aravuga byo kuri wo mutsa nta worondera abakinyi bari en forme kuri poste yuko nta mu numero 10 hari muri noneho ushobora kugira amakenga ngo ari muri Aston Villa na Champions League Aston Villa iri muri quarto finale ya Champions League urabona ko ari umukinyi iyo niveau aramerita ko yikinako aba ba Bowen n'uyu Konsa muri Aston Villa mwiza cyane gose urumva kumwongera ko Gehi muri Crystal Palace mugabo experience ya national arayifise kuko na yeruka bakina na za finale yararimwe uyu ariko agira vya bintu yakuyeme vy'amazina tuba tuzi yuko dufise izina nka Phil Foden ategeza kubamwe ariko ntarimo yaragomboye rero vyumvikana si vya bindi uvuga ngo ni naka zoba hari urazi ikintu ari karakosora nico cagoye Southgate ubuheruka Southgate amazina yaramugoye cyane kugira kanarundana abakinyi bakina mu mwanya umwe akabahuza mu kibuga urumva byaramugoye ukabona Cole Palmer na Jude Bellingham bari none nyere ndabira nawe Rogers akina ku numero 10
oya Aston Villa Oya. box to box no mu box to box n'umunani Declan Rice acagukina asisi we agakina wit Jude Bellingham agakina 10 aha mbona Jude Bellingham ahubwo muri iyi match yabaye umunimero 8 Rogers ari numero 10 sha uko biri kose ni bimwe nyene by'intuze kuko mugabo Jude Bellingham umusantinere ni Declan Rice ayagarutse mu mwanya we typical urumva kuko nko muri Arsenal bamaze kuko una yakina munsi uravye Bellingham ku box to box biramorohera na we niyo poste yiwe uravyumva niyo Morgan poste Rogers yiwe nawe akomeye kuri numero 10 rero byumvikana ni Thomas Tuchel ko razana iyindi touch nshasha tutazi mu Bwongereza tushobora kubona umwana ariko araduga yemereje ku nguvu nyinshi uyu Lewis Kelly muri Arsenal bamuhaye umwanya ahita atwereka yuko ari murakomeye cyane rero byumvikana kandi ntufitine yari mu Bwongereza ujya mwanya bari bamaze igihe bawukenye ku muntu uri yo muri Manchester yitwa Luxo ba Trippier byari hari oya Trippier baramuhenge ka Trippier ni kabiri hari kuri kabiri Trippier ni kabiri kwari uko gukena bakinyi we urabe nka Arnold ahubwo ari umwongereza yahora muri Chelsea w'umwongereza yakina hari yitwa nde umwongereza kuri gatatu Chilwell nawe amaze igihe byaranse ko afatisha muri equipe nationale y'Ubwongereza kuronka Lewis Kelly rero nibaza yuko ari kimwe mu bintu ubona yuko udashobora guhamagaza ba Trent Arnold reka renda guha inkuru rero y'umwana yitwa Lewis Kelly uyu mwana Lewis Kelly Alonso afise mama wiwe niwe yatumye aba umuprofessionnel kuri urugwego mama wiwe umwana akiri muto cyane yagiye kubona ko umwana afise tala y'ivy'umupira nyina w'ikintu yakoze naba mama baba batarakura cyane yaciye agenda ku ishuri kwiga bimwe vy'ubuaja hajya niwe umuaja wiwe yaciye agenda kwiga ivy'ubuaja amubera umwaje yiga noneho n'ibintu bijanye na za ekonomi vyose ntihamutwara inoti umwana kugira ngo vyose abimetrize ivy'umwana we ashobora gukenera abigire uyu mwana rero akidumbukiye muri academy nyina we nivyo vyigwa vyagiye bimufasha kuja ku rwego rwo kumenya ico umwana akeneye etape ku yindi agenda rero amufasha kuri ubwo rwego buke yivurewe hakikara umwana cyane gose rero mama we n'umuntu ari nyuma cyane nakunda kugaragara urabona nk'ubu nk'umukinyi yitwa Rabio Rabio agira mama we agira induru nyinshi cyane agaragara cyane gose mu Veronica Rabio nameze nka nyina wuyu ariko we aravyitwareka cyane gose aranaboneka uriya rero niho uriya ntiyanavyigiye atandukaniye na mama wuyu uyu mama we yaravyize muga wewe Alonso ari behind cyane amenye ico afasha aza kumutwara muri academy ya Arsenal agenda rero amufasha buri Alonso nibaza guhenda babahungu bose baba successful iyo itombora ya mbere bagira sukugira bamenyeza beza muri academy cyangwa bamenyeza mu club isuivi yo guhera muhira abayibuze bose ugiye kubaraba babuze ikintu ushobora kwiyumvira impamvu nka Vinicius Junior yama mu nduru kumva yama utuntu ariko nijya rurigera wumva izina rya se wa Vinicius mu bijanye na kariyeri yi urumva kiki kijya bari ikintu ca mbere yabutse nijya rurigera wumva urabona nk'iri terambere rya Mbappe n'ukuntu ibintu byabo biba biri smart behind yiwe hama hari se hari nyina Jude Bellingham se na nyina baragabuye umwana umwe asigarana ntuze Job unda kurikiya Jude kugira ngo bagire suivi hariyo saga udashobora kumva na Jude hariyo saga udashobora kumva na Jude uwitwa Ousmane Dembele yironkeye amafaranga Alonso aba nka patron wa famille akajagari bakaratanguye ibaze Dembele bakubwira ngo ari ikinyamakuru cagiye kumutemberera umunsi umwe basanga n'amasocks ari ku ntebe ibindi biri ku meza umva kajagari ni kenshi iyi performance rero y'uwitwa Ousmane Dembele mutangwe kubona imeze neza vyavuye kuki yironkeye mwana w'umukobwa w'umwisilamu abanza kumwinjiza idini
reka tubanze kwifuriza amafungo meza abisiramu aho bari n'imisira bajanye ntituzohave dusanga twarakoze amakosa Alonso dusange nyene hari ibintu bimwe bitatugendeye neza kubera ko hari imizi tutabibutse uwitwa Dembele yarongoye ejo bundi agira mariage n'umwana w'umwisiramu amenya kwambara ikanzu amenya gusenga gatanu ku munsi kiki umukobwa mushya ku murongo umusaruro ngo yuratanguye gukurikira rero aba bakinyi hari suivi baba bashaka nguyo Ousmane Dembele umukobwa wiwe no n'uruhanga ntiwigera urubona urabona rero Lewis Kelly mama wiwe histoire yiwe niwe yatumye atera imbere abimona kare agenda kubara vyiga ku buryo ejo bundi yatazoza George Mendes ngo avuge ngo ngo ndakurya kwa ngo ndagufasha ibini oya yaravyize acaravyikorera n'ingoga no musi umwana kuba umubona muri equipe ya Arsenal yaguruka numutumbera raba Messi niyigeragira ingora ntumutumbera kuko se bariko barabiraba Jorge Messi nuko match zitegekanje uno munsi hariya muri eliminatoire ya mondial ku mugabane w'Iburayi ni match zitandatu Gibraltar igihugu je nemeza yuko twotsinda mu gihe tworonke yo chance yo gukina naco kino cha Gibraltar hamwe n'izi za sema zija vraiment mwake muri Indonesia muvuga ngo muhoyise Preza wa FFB natondere Nizaba kubisi Bahrain yaradutsi turi hasi gusa niyo twarayitsi none kunganya ni ariko sinkubeshe n'ubu ejo president wa FFB nadusabire match na Gibraltar yoba kubi oya pe nukuri yobatsi Gibraltar yotsinda intamba uze kumbwira Gibraltar murahera kuri Vietnam uze kumbwira Gibraltar Gibraltar yari 10 Vietnam none yodutsinda yego oya inamba ziri hanze ya Alonso Gibraltar uze kumbwira ibitsindiza kujya kuri Republic inamba nizibanze ziduhe Alonso nizibanze ziduhe impamvu zo kuvuga ayo majambo ongo kiki rero no muzi kuri kasheni gakubita bitanu tuca twipfuza ntuze nayo none Gibraltar kinye na Cote d'Ivoire niyo jya nka 10 uraza aba defenseur ba Gibraltar experience bafise yo gufata na Cristiano Ronaldo nubwo yabatsinda 10 aha niho rero Cristiano Ronaldo yadugirije ibitsinda siyo meilleur buteur w'ibihe byose none ego nako tuvuga ngo kumengo natwe turamufize none none gira ngo Cristiano Ronaldo dukinye contre yo dutsinda yewe gaye erega uri kuvuga Cristiano wubu wo mu bihe vyiwe Cristiano muri Real Madrid wa 2015 Gibraltar dukinye na Portugal na Portugal ya Cristiano ronse bikere bitatu ibingahe beho warasaze Cristiano abitsinda ibyo yabitsinda Atletico inshuro zitatu zikurikira ubu dukinya ronse bikere bitatu arimwo niyo yokinira kuri sankoko yodutsinda sankoko urayizi sankoko jene mezaye ko Gibraltar twoyitsinda nta Gibraltar twotsinda Israel bazagukina na Norvege jo yitwaye neza cyo bundi Israel iza kuba itaramutwe na Norvege yaba Haaland aba Soloth hama Liechtenstein bazakina na Kazakhstan Montenegro bakine na Île Féroé hama igihugu ca Macedoine du Nord bakine n'igihugu ca Pays de Galles burya nama numva ngo Macedoine du Nord irakomeye na Macedoine du Sud ndumva mu by'umupira mu mpinyuzi Macedoine du Sud ni nkuko no muri football wama wumva Korea du Nord urayumva Red Nord basi mu eliminatoire tora mumbabarire ncishe mwa kandi ka Korea muri Korea ni igihugu gitangaje cyane Korea ni igihugu gitangaje kuko ni igihugu kigiye amategeko kandi agafata buri muntu wese aba muri kiriya gihugu amategeko yabo kiki aragenda no ku rwego rwo kuvuga ngo nta televiziyo nimwe irabwa muri kiriya gihugu atari TV nationale nta n'umuntu ari kuriyo kuja mu rugo rw'iyo ngo akoresha ikaseti urangushizemwo TV ivyo baraba vyose televiziyo y'igihugu babihitigwamwo n'igihugu biciye muri televiziyo y'igihugu ejo bundire umva nk'umupira wo ntibigera baraba ikintu na kimwe urumva ivyo umupira ntibigera baraba y'amajaruguru ejo bundi rero
barabacishirijemwo babakorera akantu kadasanzwe babarekuriye kuza bararaba Premier League yonyene Premier League yonyene match za Premier League ariko haca haza itegeko rivuga ngo bategezwa gukora uburyo bwose bushoboka ntihagire umukinyi wa Korea y'Epfo agaragara mu nkino zica muri televiziyo yabo ubwo rero Tottenham ziriya za Paris Saint-Germain za nkuzo mu Bwongereza nizo za Tottenham cuvyo nka Min San uko babigenza rero n'ukwaye match ntiziba zikibaye live bafisa abatekinisiye ba RTNB yabo baragenda bagafata match bakarekodinga iyo match kandi baraba ntirenze iminota 60 umva match ko mari iminota 90 alonso barabarya 30 bakura ko 30 kugira ngo bakuremwe ibice vya sani vyose ahantu hose umukinyi yitwa sani yabonetse agira ikintu gikomeye eba nagomba tsinde bibiri mwe muza kubona babereka icya gatatu ivyo bice barabifuta rero imatch bayibaha mu minota 60 kugira ngano basigaze 30 bari sire yuko ahantu hose hari umuntu w'umunyakorea y'Epfo hataza kugaragara ikintu na kimwe iyo match rero iciza kuba 2 heures après yabaye live igihe yabereye abanyakorea bagaca baryoherwa bakaraba ivyo na kare nta nivyo bahora baronka akugura byose nka 60 hariho irindi tegeko ritangaje rihari nuko buri rupango rutegezwa kugira ifoto ifoto y'umukuru w'igihugu ariko kandi bakagira suivi yuko ifashwe neza pana bimwe byo kusanga ngo kubera ko impome z'iwanyu ngo zisanzwe ziriko biriya bitangurirwa niki byateye ko ngo nijya foto yashikira ibyo bintu rero ibyo bintu ubirenze ko bobo baraca bobo baracakoresha na vya bihano bimwe vy'intuzi bimwe vy'urupfu vy'urupfu ico coco kingana neza nico gihano hariya yego utayifashe neza utayitunze canke idafashwe neza bahungu Seychelles ku manota 33 ku munsi wa gatandatu yaduze canke yamanutse ku munsi wa gatandatu yari ku manota 41 ku munsi wa gatandatu yari ku manota 41 uno munsi igeze ku manota 33 aronse ngo yikurigarira hawe hano rero ariko urazi ikintu kimwe kimbonye sinkubesha match ya Cameroon na Libya Libya urazi ko bari banganyije Libya wa bari banganyije burya oya yanganje na Eswatini yanganje Cameroon yanganje na Eswatini Libya ku manota 10 Cameroon iri muhira Libya ku manota 10 Imana ishimwe ko atamuntu numwe arigera suzugura intamba kuri ubwo gwego turiga dushikana amanota 10 twese cyane uwo twakinye nawe yayi nota rimwe nibice ubusa 198 ahubwo batwizeye gose batwizeye cyane aronza hari umuntu bari turiga dukina ngo baduha amanota 10 amanota 10 za Senegal na za Cameroon niho tugaruki ejo bundi twari dufise 8 ariko sinkubesha amanota 33 aba bandi bikinira amanota barayakina bakina amanota gute hari abantu bakina amanota bataraba ngo iki ni iki bakina amanota bavuga ati nawe ushobora gupariya yuko mu minota nka 20 ntamba zizoba zitararonka igitsinda uzi ikintu kibaye mbonye upari uyu muzungu no munsi n'ubugese yaganuye match ya Mauritania na RDC iri ku manota 12 oya yo gutsinda cyandi cyo ndakuru cubona bica bihindu nari ntanga ntatumuzungu aragayana oya iri kuri abiri naya abiri ni menshi abiri ni ewe ayo ha RDC ni ubusanzwe wo ha RDC usanzwe pariya nuko tuje ku nkuru zigiye zitandukanye ziko zigenda zivugwa hirya no hino ni mukinyi novuga Arturo Melo yakinye muri za Barca yakinye muri za Juve bamuhana
ari muri Girona ego Girona c'est vrai go umukinnyi ari ibereye muri Girona hariya rero yaramaze igihe novuga ari mu mvune ariko by'ukuri avuga ati jewe uno munsi ndumva ko imvune yanje irahera ati nditeguye cyane gose uzokina urukino rwa FC Barcelona Barca bazogaruka match za mbere na mbere hazoba ari mwino match ya Girona rero nk'umukinnyi yayiciyemo atagize ibihe byiza arifuza kuza wereka wa Barcelona yuko nawe ako nagahigo afise umugu yaciyemwo ingene yawusohotsemwo avuga ati ndashaka kuzokina urukino ariko aba niba abakinyi Alonso batagize amahigo kubera imvune yarace muri za Liverpool ndakubwiza kuri iriya talent ariko ari talent komeye iriya talent Melo karaje tubona neza Xavi ko aje muri Barcelona ariko imvune ntizamukundira Juventus byagenze uko nyene mbona umenga ahubwo yonakora kume yavuga Eden Hazard yaravuze ati jewe iyi mvune yiwanje nsubiye kuja mu kibuga nkababara chanceze bahungu Argentine baraza kwakira Bresil saa 8 z'ijoro uno munsi bazoba wanashima ariko umunsi weje ariko ni ibintu nyene byo kuvuga yuko ni match novuga twebwe tuzovyuka yabaye bon ni naho hari kibazo rero cha ya match ya Barcelona izoba kuwa kane Barca bazokina no 27 kiki urabona nk'ubu twebwe tuza kura ijya match vyanditse kwibalo 26 no kuvuga twebwe iza kuba isaha 8 z'ijoro ino ni Buraya bien sûr ko Iburaya ho ashobora kuba ari saa 9 z'ijoro hariya za Barcelona za France isaha 9 z'ijoro no kuvuga bo hariya baba bakinye mu ijoro babakinye mu masaa 2 saa baba bakinye nka saa 2 z'ijoro no kuvuga match ishihera saa 10 zini wacu bo bari nka saa 4 bo baca baja kuryama urumva baryamye Rafinha afise nka vole jet privé hagiri izo bihagaze kuri sawa uko bimeze kose kiki simusi ya saa 2 match iheze oya aha ategeza kuruhuka nibikunda oya dopfata ko yaruhutse oya ntagira aruka mu ndege oya ntibishoboka bararyama none ndakubaza none yo bagiye agi Barcelona kugira ngo agire aje gukina afise ubwo burobe bunganuko araryama karuhuka abasafiri bukeye kandi n'urugendo rurerure cyane nashobora gushikira mu rukino ivyo bintu kiki bishoboka amategeko y'inkino ntavyemera gushikira mu rukino oya ayo mategeko yo nta kibazo gusa ikintu kihari Alonso ashikira muri festival nayo yoshikira yokina Alonso urugendo bagenda ni rurerure cyane ku buryo tova mu kibuga ngo ucurira indege waruruhishije ariko n'urugendo bisaba yuko bategezwa kuryama no kuvuga rero wewe araryamye bukeye yandurutse afashe iyo jet privé yiwe nka saa 2 z'agatondo i Barcelona bizoba bigeze nka sanga saa kumugoroba saa 10 gutya saa 11 urumva aharafashe indege kugira ngo ashike Barcelona azoshikayo mu ijoro azoshika ahubwo mu masaa 2 z'ijoro azoshika saa 3 z'ijoro mu maro 27 saa 3 z'ijoro urumva azoshika ahubwo gusa yoshika akaja kuyiraba nimba izobera monju kuyiraba zoyiraba urumva rero ni match Bresil na Argentine bifatwa nka classico bifatwa nka classico ikiriko kiravugwa nuko muri no match urana kwibera muri Argentine ni match iza kubera muri Argentine ariko bivugwa yuko Argentine yateguye ko muri no match baza kuzana igikombe cyabo cy'isi ca 2020 imbere y'urukino agasomboro ati Argentine yateguye yuko imbere y'urukino baza kwerekana igikombe cyabo cya Mondial 2020 ni intuze ni match ya Alonso iri kitegurwa mu buryo bw'amajambo cyane rero hari abakinyi baba Brazilien bariko bagenda aba barafinya abandi bariko bagenda bavuga amajambo y'ugucokora menshi yuko aribo bari top iki bakomeye bari ku rwego rwizo ariko aba Argentine bavuga ati tutegereza twebwe kubishura en silence
amajambo twe twerekana igikombe cy'isi mwe mudafise uwitwa Di Maria wewe mu kubishura yafasha agafoto k'igitsindo yatsinze muri Copa America 2021 babatwara igikombe iriya Copa murayibuka kaka lobe yagize agashirako acaratwenga urumva agashirako acaritwengera byonyene ngaha barahejeje ariko ninuze rimwe amajambo menshi Rafinya bamubaza bati none iyi match gute murayishobora ati dutegezwa kuyitsinda Argentine ntishobora kutugora reka tunagaruke no muri byinshi yashoboye kuvuga rero uno Rafinya bamubaza bati Romario yavuze ati nuwaye mukinyi mwiza bame nuwaye mukinyi w'umugenzi wawe muri FC Barcelona kurusha abandi avuga ati umugenzi wanje kurusha abandi muri Barcelona Lamine Yamal ariko inyuma ya Barcelona ndafise abandi bagenzi nka Neymar na Bruno Fernandes ibi byarantangaje ko ari umuproche cyane wa Bruno muguca wumva nyene nabana bavuga ikintu uzenya kimwe igiportige bose bakinye muri ligue imwe bawusanga bafise ahantu bahurira ati nabandi bakinyi benshi rero muri equipe nationale nabo nabagenzi banje ati Romario ati nivyo Neymar niwe yaguteye kwambara nimero 11 atego twarayaze turavugana kuri ico ati yarambajije inimero ngomba kwambara ati ndamubwira ko ngomba kwambara nimero 11 ati nakuze ariyo nimero nkunda mbona atariko kandi ni na nimero nabonanya abantu nakunda cyane wenyene Neymar hamwe na Ronaldinho ati gihe rero bakina igikombe c'isi arasubira aramubaza ati nabahe bakinyi bawe baba role model no kuvuga ba idole bawe abakinyi ushobora kuba urabira ati ni Neymar hamwe na Ronaldinho uyo ni Rafinya bandaya kuvuga ataba bakinyi babiri barashoboye kunyispira cyane ati Ronaldinho sinamuravye cyane kubera ko nari muto ati nari nkiri umwana sinashoboye kumubona cyane ati ariko kuri YouTube mpora mbona nyene ko ari umukinyi atari asanzwe na gato atariko uwitwa Neymar wewe narashoboye kumubona bikwiye ati ariko hariyo nabandi nashoboye kwihweza mu nyuma nka Rivaldo hamwe n'uwitwa Ronaldo Nazario ati tugiye guhura na equipe yiserukira gihugu ya Argentine ati nibo bakeba bacu bibihe byose ati ariko turatomboye uni Romario amubwiye ati turatomboye kino gihe tuzokina nabo badafise Messi ati ubona ariyo mpamvu turashaka kubatsinda Rafinya ati tutegezwa kubatsinda ati ndafise icizere ijana ku ijana ko dutegezwa kubatsinda mu kibuga no hanze y'ikibuga kuko ino match ya Lonzi yiba izi ntambara zibera hose zibera mu kibuga zikabera ati wowe urizeye yuko ushobora gutsinda igitsindo muri ino match ukina na Argentina ati ndego uko bigenda kose nzotegezwa gutsinda imatch ati gutsinda Champions League gutwara Champions League canke World Cup ni kibazo bakunda kubaza abakinyi guhitamwo ikintu ati gutwara Champions League canke World Cup kubwawe ni cyayi ikintu cobora indoto zawe cyo kubera ciza ati vyombera vyiza ndabitwaye byose kuko hariyo nabandi bakinyi benshi bashoboye gutwara byose Romario aramubaza ati hagati ya Leeds hamwe n'umugwa Barcelona otora nde Leeds yayimubaje kuko abantu baribuka yuko ariyo equipe ya Jezano ati bien sûr ni Barcelona nuyo rero hamwe nabandi benshi bagiye bavuga amajambo atandukanye yo guterana amajambo rero nabonye n'ibinyamakuru rero byo muri Bresil bambe byo muri Argentine vyamaze kumva aya majambo ya Rafinya baca bafatija ifoto ya Otamendi hamwe n'umugabo yitwa Kuti Karomero bati muraba mwumva baba mushuhurira abo mbona barya guhagarika Rafinya nta bari muri bari nuko Otamendi n'abagarari Otamendi ku myaka ari muri forume zidasanzwe Otamendi arakomeye kuri Rafinya no kuri kwa Mungu oya ari muri forume yotsinda bari bo bose uwo ari we wese yo mukubita hasi muga match kina iyi ni match kiki si question ya individuality
iyi ni match kunanira muri Bresil kabananiriye rimwe uno munsi jewe ndi nyuma ya Bresil kandi namaze kukumvurinda wivuga ntituzi nayo iyi match kuko gusikira nabonye ni Argentine c'est vrai yarungutse abakinyi nkujya muhungu wa Simeone ameze neza Juan Alvarez ameze neza gusa ikibazo bagize n'uyu mukinyi Lautaro Martinez yagize imvune byabaye nangomba ko asubira hariya mu Butaliyano nabonye na attaque yose ya Inter de Milan yagize ikibazo urazi ko na Marcus Thuram yagize ikibazo mbona ni Bresil nayo ifise abakinyi beza ejo bundi mwarabonye bakina nande Vinicius aba mukinyi mwiza nubwo ya comportement yiwe kakuma kagaruka nyene Rafinha ba mwiza nabandi bahari babeza rero ndabona iyi match Bresil ngene mbona abakinyi babahari abakinyi beza Rodrigo ari kuri top niveau ukabona Rafinha ameze neza Vinicius yabameze neza ufise inyuma hameze neza ufise Marquinhos ukaba ufise na Magalhaes abakinyi beza aba defense central ariyo kugira abakinyi uriko ravuga na group imaze kubimenyerana imaze kubifisa umusaruro udasamurize zibibaza ko ariya Argentine amenyera ni Argentine ariko uno munsi je ndabona Bresil afise amahirwe cyane nta mahirwe ifise go mburabe no kuri 1xbet irashobora kubatsinda ni groupe yo batsinda nivyo uvuze by'abakinyi muguravye no kuri 1xbet uza gusanga Argentine avec kuba muhira niki ifise amahirwe bafise bariko barubaka groupe muganira parvena kuza ngo ibe groupe ikina nkayo mazina Bresil heruka gutanga umusaruro kera Bresil ajya mazina barayahura na kiki barayahura nari ukuntu kuri classement bari kwa cha gatatu urazi yuko iyo Bresil turiko tuvuga atana ba Diderfis oya nta uraboneka nta ba Diderfis ba Marquinhos ni mu leader muga bimwe vya Paris nyene cyo kuba mu leader muri Paris nta mu leader uvuga ngo arazi gikombe neza ivyo bazi nivyo byo muri club nabo ni bande ni ba Vinicius harakano Argentine barusha erega yishimi basumbya kiki muri zi elimination za mondial yo imaze kuba yarabihejeje byose Argentine match baheruka gukina baramaze kwikarifia muri elimination za mondial abaza gukinira ubukeba nakano kakanyarigabo ubundi Argentine ntacikirondera muri zino match nuko match rero ni saa 8 z'ijoro amasaha yino ko biri kose ni na match ubona ko biraza kugorana n'ubundi kwerekana biragorana yabiboneka navyuka match yabiboneka navyuka si wewe wenyene benshi boyiravye mu masare ndisiri neza yuko match mwene izinye barakunze novuga kuziteramira ariko byukuri nini match iza kugorana cyane gose yuko izakerekana kuko ni match za FIFA izi zose ni match za FIFA ku telefone urazibona ku telefone aza guterama ku telefone abafise machine za Ben Sport yari barasha kuzerekana